abo bemeye gufasha muri biganiro ari ryo shirahamwe rihurikiyemo ibihugu byo muri Afrika yo mu seruko bari bakwiye guhaguruka kugira bareke kugwa mu mutego wa leta y'u Burundi itagomba kw'ivyo biganiro bishika ku nyishu y'ibibazo biri mu Burundi. Niho mboneye mbere yuko tuzakuraba ingene dutera kama abakuru b'ibihugu tubereka yuko bariko bagwa mu mutego wa bamwe batagomba ku biganiro bishika ku nyishu y'ibibazo biri mu Burundi. Ico bokora tubasaba niki nuko ikibazo cy'u Burundi kirazwa, ingorane zavuye kuri ico kibazo barazibona, barazizi, turamaze kuzandika, baramaze kurungika intumwa indiringa mu Burundi, abakuru b'ibihugu nyine baramaze kugira amanama menshi kuri ico kibazo. Si kibazo rero bakirinda gutohoza, ubu hakenewe inyishu y'ikibazo. Ico gituma nkuko twama tubivuga umuhuza canke abahuza bagenywe atanguvu bonyene bafise zo kugondoza Petero Nkurunziza na leta yiwe kugira ibiganiro bishike ku nyishu irama y'ibibazo dufise. Kugira rero ivyo bishoboke nuko abo bakuru b'ibihugu bose aribo babwiye amakungu ko bafashe mu minwe ico kibazo c'u Burundi, nibavyerekane bahaguruke bafate ingingo bati ibintu bitegerezwa kugenda gutya kandi bitegerezwa guhera mu mwanya ungana gutya nkuko bari bavyemeje. Tubasabe yuko mu kwezi kwa gatandatu hategerezwa gusinywa amasezerano kugira abarundi bave muri aka kagari.